ijambo ry'Imana isezerano ry'Imana rishika mu gihe cyayo, mu gihe Imana yagenye. Kandi iyo hageze mu kadomo k'igihe cy'Imana gukora, uranatangara ukavuga mbega byagenze gute, ugasanga nta n'ikintu special wakoze, ugasanga ntiwanasenze ntiwisonzesheje, ariko ukabona ibintu byahindutse. Ni ukwikora, nagira nkubwire ngo ni ukwikora. Bakunzi ba Horikana NTUVE, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana n'impuhwe n'urukundo, niwe ubereye gushima imisi yose, niwe ubereye kunahazwa nabo waremye, kuko Mwami Imana naco waturemeye kugira ngo tuguhimbaze. Ndagushimira ko atana rimwe ivuguruza ko wavuze Mana, naho woteba ariko ntuciye gukorera ku isaha yawe, kandi yigeze urasirika ugakora kandi ugatabara. Ushimwe mwizigirwa mwiza, kubwo rukundo n'ubwo buntu, ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana mpaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo imyaka umaze mu kigeragezo ntituma uva mu isezerano. Nukuri hari aho umuntu ateba mu kigerageza akatangura kuduta, ndetse n'Imana akavuga ati Imana naho ataba yavuye ku Mana, muga akavuga ngo nariyakiriye, sinzokuvako niko wemeye, ukumva ivyizigiro biratakaye. Ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana, gumana ivyizigiro, kuko ijambo ry'Imana rero nabitwemerera ngo abibutse uhoraho ngo ntitukarambirwe, tukanaceceke, tugume tuyibutsa, tugume tudodora, tuyibutsa, tuyibwira ngo Mana turacyategereje bimwe tubari, turatategereje byasezerano ryawe. Haleluya, haleluya. Nturambirwe, ntubivemwo. Satani ashaka tubivemo, twihebe, ariko turabona ko ariyo abarindiriye kandi Imana ibagirira neza. Haleluya. Birashika, Imana ikora igitangaza. Imana ni Imana ibitangaza abantu b'Imana. Ngo ni nyuma ya zero irakora. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Luka, turasoma igice cya mbere, dusome kuva ku murongo w'13 dushikane ku murongo wa 20. Umumarayika aramubwira ati, ntacu utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu uzomwita Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'Umwami Imana. Ntazonywa umuvinyu canke ibikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera ahereye kukuva mu nda ya nyina, kandi azogarura benshi bo mu Bisirayeli bumvire Umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, agarukane imitima n'abavyeyi ku bana, n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'ubugorotsi, ategure ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Umwami Imana butungane. Zakariya baza umumarayika ati, ivyo nzovyerekwa n'iki ko ndi umutama, n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru? Umumarayika aramwishura ati, ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu nyonga z'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo buntu bwiza. Umve, uragobwa ururimi kandi tuzosubira kuvuga kugeza ku munsi ivyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje. Rizoshika mu gihe cyaryo. Amen, amen. Murumva kurambirwa abantu b'Imana. Iminsi iratuma abantu bacika intege, iminsi iratuma abantu batakaza ivyizigiro, bakibagira ibyo bavuganye n'Imana ndetse n'ibyo basengeye bakabyibagira. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana kuguma kwisezerana, vuma inyuma yayo. Haleluya.
haleluya ukirimo umwuka w'abazima guma inyuma yayo no uri kurasengera kirimo umwuka w'abazima guma usenga goma winginga Imana guma utegereje haleluya haleluya umuririmbyi we yavuze ngo Mana ndategereje kwakira icyo wambwiye ni kenshi nakumvise umutima wanje urakwizera mwami 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 ndategereje kwakira icyo wambwiye ni kenshi nakumvise umutima wanje urakwizera hari igihe Imana ivuga igaca mu kanwa k'abahanuzi kumva umenga cya kintu kibaye ejo ariko ugategereza kwezi mwaka ibiri itatu ingahe ugategereza Imana igasubira ati mwana wanje humura ndi kumwe na humura ndaje ati Mana ndagushima kuje gukora Mana ndagushima kuje guhindura ugategereza ukabura naho bimeze uko komera wihangane yakubwiye ni kwizigiro ntibesha ibi byashikiye n'abatwibanjirije umunsi twigirako Zakariya yarasenze ngira yuzuza amakarine yiwe avuga Imana imubwira ati ndaje kuguha umuhungu isezerano riragushitse ku mwana w'umuhungu uramubyaye azoba igitangaza azokoreshwa n'Imana yo we Imana ntirakubwira ko Imana izo gukoresha ibikomeye hamukarindira yo kabura kavuga ati Mana ni wowe wavuze canke barambesha oyaye niyakubesha ikorera ku isaha yayo haleluya haleluya umva nga ku murongo w'8 ngo ku murongo wa 20 havuze ngo kuko ngo ku murongo wa 20 havuga ngumve ngo uragobwa ururimi ngo kandi ntuzosubira kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizobera kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo wumvise ijambo ry'Imana isezerano ry'Imana rishika mu gihe cyayo mu gihe Imana yagenye kandi iyo hageze mu kadomo k'igihe cy'Imana gukora uranatangara ukavuga mbega byagenze gute ugasanga nta n'ikintu special wakoze ugasanga ntiwanasenze ntiwisonzeshe ariko ukabona ibintu byahindutse no kwikora nagira nkubwire ngo no kwikora haleluya haleluya nta kiba cyabaye gikomeye oya yo nyene irakora ugasanga n'isengesho wasenze ibisanzwe cyangwa n'abagusenge basenze ibisanzwe ariko ukabona uti bigenze gute n'igihe cy'Imana cyagenze Zakariya ngo ariko arahereza umumarayika w'umwami Imana aramubonekera kandi yose uwundi ni Gaburiyeli en personne ko ni wazana ubutumwa bwiza aramara ati Zakariya ati ndakuzaniye inkuru nziza nje kugushikiriza umwana igihe cyo gusama k'umugore wawe kirageze igihe cyo kwinjira mu isezerano cyawe kirageze ati kandi umwana uzovyara udasanzwe bantu b'Imana ikintu kidasanzwe kirateba haleluya haleluya kirateba umumarayika aramubwira ati ntacu utinya Zakariya kuko ibyo wasabye byumviswe umva amasengesho dusenga abantu b'Imana Imana irayumva kandi irayabika haleluya ngo yarumviswe ya ni menshi wasenga kuva ya myaka yose nta na rimwe ryataka Imana yarayumvise haleluya nawe wasenze wabwiye Imana yarayumvise ntiyataye hari ahantu abitse hari ahantu ategereje gukora igitangaza kore bosiya haleluya haleluya hari ahantu ari ngo kuko ibyo wasabye byumviswe umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu umva ikishira ko na karundura atuye umuhungu uzumwite Yohana ariko nkunda Imana yije gukoreshera ko na karundura kugira ntiwitiranye ntuzuhushe haleluya atuye azokwitwa Yohana ngo uzonezegwa
uzohimbagwa. Imana ni nziza gusa. Haraho abavyeyi bafise abana babagoye, hama umwana agahinduka ukaca usanga akurutiye n'abandi bana bose wari ufise. Imana ikaca izigahanagura wa mubabaro wose n'akagahinda kose wagira, ukavuga ngo mbega iyo ntakugira byogenze gute, ugasanga niwe ubazwa ijambo mu muryango, ugasanga niwe ukoreye ibikomeye. Haleluya. N'uyu Imana iramubwira, umarayika aramubwira ati azoba umwana adasanzwe kandi uzoneze kubona waravyaye umwana nk'uyu. Hariho umwana kunezera, hari umwana akoreshwa ibikomeye, nawe ukavuga atari kujya n'umwana wanje kweli, ukumvira fier, ukumva n'agateka kadasanzwe. Ariko hari aho biba byaciye abantu b'Imana, ntimwibaze ngo biba byoroshe. Turakomeje ngo kuko azoba ngo uzohimbagwa kandi ngo benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, ngo kuko azoba umukuru mu nyonga z'umwami Imana, ntazonywa umuvinyu canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera ahereye ku kuva mu nda ya nyina. Ariko urumva umwana n'abamukikuje bose bazonezerwa nawe. Urumva umwana azokuzura ubushobozi bwa mpwemu yera akivuka. Muravyibaza ivyo bintu? Umwana yudujwe mpwemu yera akivuka, ukabona n'umwana wawe, umva atari utamujya kwifitira, ahubwo ukamujyana ngira n'ahantu hose kugira babone ko ari umwana wawe. Ngo azokuzuzwa mpwemu yera akiva mu nda ya nyina, ngo kandi ngo azogarura benshi bo mu Bisirayeli bumvire umwami Imana yabo. Abazimiye kubw'uwo mwana azovuga ijambo bose ribagarure, kuko yuzuye imbaraga z'Imana. Nta jambo rigiwe na rimwe rizobura ububasha bwo guhindura no gutransforma abantu. Haleluya. Azokoreshwa ibidasanzwe, ntazoba ari umwana asanzwe nk'abandi bana, n'umwana w'igitangaza, kuko yavutse mu buryo bw'igitangaza kandi avuka yuzuye ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, agarukane imitima y'abavyeyi ku bana n'intabarigwa, azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategure ubwoko bw'umwami Imana butungane. Urumva azokoreshwa ibintu bidasanzwe. Aho umwana yari yaratandukanye n'umuvyeyi, azovuga ijambo ribanywanya. Haleluya. Ngo azoba afise mpwemu ya Eliya ya autorite, azoba afise autorite. Ico azovuga cyose abantu bazocumvira kubw'ubushobozi bukorera muri we. Haleluya. Azosanganye ntabarigwa azozihindura zice bugufi zizera umwami Imana. Haleluya. Kubw'ubushobozi bukorera muri we. Mwumva uyu mwana adateye ubwoba. Ngo Zakariya arabaza avuga ati ujye uri kuravuga, uri kubibwira je Zakariya umuherezi mukuru w'Imana, maze imyaka n'imyaniko ndi imbere y'Imana, nararushe kandi ndashaje, umugore wanje umva. Ngo Zakariya abaza umumarayika ati ibyo nzovyerekwa niki ko ndi mutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru? Urumva arabihakana. Ni impossible, ntibishoboka. Nukuri hari igitangaza kikuza ko nawe kumva, nukuri ico kintu ni nk'indoto, uvuga uti ibi bishobotse gute? Zakariya nivyo vyamubaye, avuga ati ivyo byoshoboka, umugore wanje ntakivyara, yaraciye n'umutamakazi, nanje ndi umusaza, byoshoboka gute? Marayika aravuga ati ati rero kutavyizeye ngira nkora ikintu gituma udatera umugore wawe gukekeranya, kuko niyo yari kububwira umugore nawe ntiyari kuvyizera, akaba gukekeranya igitangaza ntigikoreka. Akatereka renga umugore agume wari neta, kiramuze bya ururimi ntiyasubira kuvuga.
rero wirinde muntu w'Imana, wirinde ntutume Imana ikuzivya akanwa, ntutume Imana ishira ku bihano kubera kutizera kwawe. Gumana ukwizera, gumutegereje iyakubwiye niyo kwizerwa, kandi niwakomeza ukwizera kwawe bizotera n'Imana gukora. Haleluya, bizotera n'Imana kugira iki? Gukora. Urumva, agobwa ururimi, ariko Imana ikora igitangaza. Elizabeth arasama arasama kuko ijambo Imana ivuze ibiri nyuma yajya kugira ngo rishitse. Rero ico no guhanura, komera, komeze kwizera, komeze gutegereza, kandi wizeye ko ibyo Imana yakubwiye byose bizoba. Ntutume Imana igushira kwihano, ariko irindire unezerewe wihanganye, kandi umenye ko nta kintu na kimwe Imana yavuze kibura ububasha. Imana yo mwijuru ibantezagirira. Uruwo kwizerwa mwami, ntuhemukira abawe, urakundana, kandi icyo ndagukundira ni ukuri inyuma y'ijambo ryawe wivugiye wowe ubwawe kugira ngo urishitse. Rero nta kintu na kimwe cyo kuzibira, kuko wowe uri hejuru ya byose. Ureka abana b'Imana bizere, ntibacobogore ngo bihebe, babone ko igihe ari kirekire imbere yawe. Ijambo yawe rirambwira ko imyaka 100 ingana n'umunsi umwe, kandi n'umunsi umwe ingana n'imyaka 1000. Rero bategereze bihanganye, ntibacike intege. Izo mbaraga ndazisabira n'abene data bose ngo bakomere kandi bizere. Urakoze, cyubahiro cyose ni cyawe, n'amashimwe yose n'ayawe, mu izina ryawe ryera nsenze gutyo. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.